nizeye ko muguwe neza mwese aho muherereye bakunzi binombonesha kure ica ku buhinga ngurukana bumenyi ni DJ Funny 257 TV nkaba novuga ndi ndakengurutse cyane ko mpagaze hafi yanyu nkaba novuga ndabishimira Imana kuko si benshi bashoboye gushikana kuri no mwanya ngezemwo hama nkaba mvuga nti nkuko muko murahabona na hanu heza cyane ni heza cyane aho Burundi bwagiriwe bako ryo gutumirwa mu higanwa gitwa Swahili Fashion Week. Iryo higanwa rikaba ryabereye mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam hama Burundi bukaba bwaserukiwe n'uwitwa Uwera Claudine beshi muramuzi umunyamideli kazi abica bigacika mu gisagara ca Bujumbura hama hakaba yagezanye na equipe yiwe yagezanye n'umugwi wiwe nanje narabaherekeje nkuko mubuzi nkunda ibikorwa nkunda kubona aho Burundi bugeze nkunda kubona Burundi bugeze kure cyane mu bisata byose haba mu baririmbyi abanyamideli eka n'abanyengabirano zitandukanye rero nkaba naje kumufata mu mugongo navuga mu gihugu ca Tanzania musanzwe muzi ko ndahamenyereye nkunda ni igihugu kibanyi kandi igihugu navuga nti tuko turubaka ubucuti mu vyerekeye umuziki mu vyerekeye ingabirano zitandukanye rero nkaba nashoboye kumuherekeza reka ninjira indani ndabe aho ibintu bigeze hama novuga nti reka ndeke kubicisha amajambo twinjira indani tawe ko bingene ko yagenda ndakunda cyane. Anetela Nyanju Ukoko from Burundi, Millie Neste Fashion Africa, Mahome Designs, Nusi all the way from Sudan, and lastly Lucky Creation.
Swahili Fashion nkuko muko murabibona inyuma yanje yabereye mu gihugu ca Tanzania novuga mu gisagara ca Dar es Salaam aho Uwera Claudine umunyamideli kazi wo mu gisagara ca Bujumbura mutazwe muzi nawe nyene yaratumiwe kugira serukira Burundi hama reka ndamuhamagare tuvugana 2-3 Claudine ko akashogomanga araberewe cyane gose wow Claudine ndakuramukije ndakuramukije nawe twegera imbere gatonya kugira tworohereze abakora tubone neza ko turabarundi kazi twashajije tuberewe cyane muri Swahili Fashion Week ndakuramukije Claudine ndakuramukije nawe Fanny ni byiza ko tuberwa kuko turaberewe abarundi kazi abakobwa b'abarundi kazi on est des perles rares turaberewe cyane wiyumvise gute maze kuronka invitation kutumiwe muri Swahili Fashion Week nk'umurundi kazi nararyohewe cyane kandi nemera ko nzamakinga sure ko igihugu cyacu giserukirwa igihugu cy'u Burundi giserukirwa kigashobora kuvugwa mu makungu hanyuma ubu nahageze ndindiriye kwerekana icyo abarundi bashoboye si mpahagaze nka brand gusa mpahagaze nk'umurundi kazi sitadire n'igihugu cyose cyahagurutse Claudine waje uzanye abamaneke abanyamideli kazi basazwe bari muri brand yawe nk'abambassadeur bawe mbega uburyo bwo kubazana mu gihugu cya Tanzania ndazi ko bitoroshe wabukuye he na bonye mu kutera nkunga wasiri yanteye inkunga nanjye naragerageje gushaka nka brand gushyiraho uburyo bw'iwanjye kugira ngo abo bamaneke nabo bashoboye guserukira Burundi duserukirwe ku mpande zose haba ku mpuzu ku myambaro haba no kuba models twabonye uko abandi batambutse twabonye uko babiwawe batambutse rero barundi kazi mbega wewe mu mutima wari kurimva utuko urabona ingene bako bashogomanga kuri bivuga kuri ya kibanza cyateguwe ndishimye cyane ndaryohewe cyane ko abarundi bashoboye kuba presenter ndaryohewe cyane ko abarundi abantu bose bari kubabona bakavuga wow ubu rero hasigaye ko abantu bambona bakabona n'impuzu nazanye cyane ko ari impuzu z'akaranga zikozwe mu biti ariko ultra moderne ntegereje yuko abantu babibona abatangiye kubibona muri backstage batangiye kuvuga wow na n'ubu rero ntegereje ko abantu babibona bakavuga wow ntegereje gushyushya etware ya Tanzania yiyi Swahili Fashion Week kugira ngo abantu bose bamenye ko Burundi bwaserukiwe mbega novuga nti turacabandanya n'ibibazo Claudine nyihanganire ugerageje kuraba ko ari bwo bwa mbere Burundi bwari butumiwe mbega niki cyari kibuze kugira buzokwame butumirwa no mu bindi bihugu no mu yandi mahiganwa cyangwa mu bindi biteramo nk'ibi by'abanyamideli kazi hari habuze yuko tuboneka ubu rero twabonetse abantu batangiye kutwizera babonye ko made in Burundi yateye imbere babonye ko turi capable ubu rero inzira iratanguye kugira ngo abarundi dusayangane ni giki wobwira ko badukurikirana Claudine nababwira ko mukanya bakomeze badukurikirane kuko mukanya tugiye kubaha agashya tugiye kurakura bombe made in Burundi sibyo bijya twabonye mva n'ibindi biraje bikomeye ibindi biraje surprise ikomeye cyane hama icyo wosaba tureke abakora dukurikirana icyo wosaba novuga nti amahinguriro cyangwa se amakoperative cyangwa novuga nti ibindi bisata biri mu gihugu cy'u Burundi kugira bashobore kubana bashikira abanyamideli kazi bagira umwete wo gushikira abanyamideli kuko umudeli ni nakazi nakazi nka kandi n'ikigaragara bagiye kubibona ku rwego international uko abana b'abarundi twagerageje kuzana bagiye kuhagarara badushigikire kuko n'umwuga nk'uwundi n'abafite abana babo babashishikarize kuza gukora umudeli ndagushimiye cyane merci beaucoup mwabibonye ndibazana ibintu bishajije cyane uyo yari Uwera Claudine akaba arongoye ukoko brand ikaba yaraserukiye Burundi muri no higanwa rya Swahili Fashion Week reka duhamagare uwundi mu blogger benshi baramuzi cyane umusare kazi tuzinanye nanyene twahuriye mu gihugu Tanzania sibintu naje kwanje nabo bazuka bo muga twahuriyeho twese reka ndamuhamagare Buna Warda Kaneza wow yambaye ijipo ikoze muri Kotebu made in Burundi ndakuramukije Bujumbura biranditseko ndakuramukije nawe Fanny urakomeye yego ndakomeye cyane Buna Warda Kaneza wimva gute kuburi muri Tanzania ko kwambere ushite muri Tanzania wapi si jya mbere narigeze kuza muri janvier 2017 ndagarutse biraryoshe cyane ko nari naranakunze gusa harashushe cyane gushira si ibintu byo kuvuga kandi Buna Warda Kaneza ugerageje kuraba ukungene abantu bari ngaha bambaye ni giki wobwira ko adukurikirana bo bavuga nti
cyo kubatera intege abanyamideli kumbe yari abana ugwaruka ruhari ruvuga ati bijya binanje no bikora mugabo kabura uko yabikora muri we atavyumva ni iki wobabwira? Je tout d'abord niho tugishika nta bintu vyatari apa invité sinda defile ntiratangura mugabo nditeze ko ni ibintu vyiza cyane ko ndabona ama stand ndabona ibintu vyiza cyane hari aba design b'abarundi sanje nzingene bakora du yuko ko ndazi ibintu akora ko ari ibintu vya grave so yeah novuga gutse j'encourage kirundi ni si ciza j'encourage abantu bose umva bo bishaka kugira umustiliste n'ibintu vyiza cyane n'ibintu bizana innovation n'ibintu bituma kandi n'igihugu ushaka kugira representer mu bintu nk'ibi ugasanga uraje Burundi drapeau y'Uburundi iramanitswe donc oui ndabancouragije cyane vraiment Turagushimiye urakoze cyane kubatakuziye wabwira ukidondora neza muna nitwa Mona Walda Kaneza nkaba ndi umuvlogger ndafise YouTube channel genda mwiyabone mu like mu comment nitwa Mona Walda Kaneza amakumva atakuzi neza usanzwe uri warigeze kuba novuga mu Miss Ego première dauphine de Miss Burundi 2016-2017 mugomba ko ari kera ubunye hanini ni YouTuber ego ndagushimiye cyane urakoze cyane reka tubananye twarondera abandi mubore kungene novuga ntibihugu biri ngaha ni byinshi kandi byaje biberewe bishagije reka tubananye tubarabira abambaye bitandukanye hama mugumane na DJ Fani 257 TV stay with me guys ndabakunda cyane turi kumwe kandi na Darlene nawe nyine yaje Burundi novuga ni ari muri brand ya Ukoko Fashion reka abaramutse ndabaramukije abakunzi ba DJ Fani plus 257 Darlene waje uberewe cyane uvuga ngo niko wama urakoze cyane ukora muri fashion tugeza kugaragaza amambaye fashion nindi yakubwiye kwimwesha gute nta numwe nafite bon actually umunsi wa mbere nja kwimwesha ni mukuru wanje ntwaye hama cambona birambere yanusa mambwira ngo look ntuzoyihindure canda yigumana gushika no munsi bimva gute kubona uhagaze mu gice Tanzania hama ahubwo novuga nti aho ntukorera hakaba haratumiwe Ukoko Fashion kaba yaratumiwe muri Swahili Fashion Week ubwa mbere na mbere novuga yuko bikiba yari like wow nitwari twiteze ko ari ibintu bishobora gushika ari ibintu bishobora kudushikira natwe hama kuba byashoboye kuba bigashika umuntu akaba ari muri Swahili Fashion Week novuga yuko ni nk'indoto iba yukuri ego